nta mushuga dadi wondondera hariya cankwe niki urumva aho tuba tuguye nabi haranditse ko yuko uyiguze cankwe uyiguriye umuntu ubu utanze amafaranga 500 uterereye kuri uwo muntu adashobora kuyironka. Wow, donc no kuvuga umuntu wese aguze hari ikintu abatereye. Umuntu wese ayiguze ubutereye amafaranga 500. Imice ine, umuce wa mbere n'abana babayendija, abana bantaho nikora baja ku mashure ariko iyo bageze muri periods badafise utwo tukoresho two kwambara baca basiba mu ishure kubera yuko ntiboza kumaramara ntibogira iki. Muri ico gihe rero turaharimwo uwo muce tubafashisha kugira ngo abo bana at least muri uwo mwaka bashobore kuronka utwo dukoresho. Hanyuma undi muce n'umuce w'abamama canke abagore canke abakobwa bari muri prison. Bari muri prison baba babaye cane biba bigoye kugira ngo baronke utwo dukoresho natwo nyene iyo turonse turabashiramo muri uwo muce. Undi muce no muce tuvuga tuti w'impunzi impunzi abarofije aho bari mu makambi y'impunzi muki nabo nyene uwo muce urimo. Umuce wa nyuma n'abantu twitwa ba urgence. Donc urgence nk'ubu unye nkarafa passer hara mu gatumba haraguye umwuzurira abantu baraja mu mazi batari bavyiteze urumva nabo bari bakeneye ubufasha. Hari abandi hariya mu Rumonge baguye ko n'umusozi nabo nyene bari muri iyo urgence. Rero abo bantu bose ku mwaka tuba dufise ayo makategori ane dushobora kugaburamwo muri abo bana. Bandi nabo twashizemo twongeyemo ubu ariko tutaratangura n'abana b'imfuvyi bo mu marerero y'imfuvyi. Abo rero nabo twuma tubashiremwo kugira ngo nabo bashobore kugira gatanu muri programme yacu. Ego nkaba mfise n'iyindi societe yitwa Sekanao isanzwe ikora ama serviette hygiénique ama pampese y'abana hamwe na lingette twarashizemo ariko nibindi mu misi zazobabwira. Ego iyo urose ni vyiza ngo ukurikiza indoto zawe na cane cane iyo zigiye habona naho ni ngombwa uziryohererwe kandi ni ngombwa ngo umve courage kugutuma kubwira uti mbe no subira kurota kandi kugira ngo ushobore kubishikako. Ego burya mu buzima kujajinga umuntu cankwe kwibaza ku bintu bitakuraba si vyiza kuko ushobora nawe kuvyibaza ati none aya mahera ndayakura hehe nkayagira iki ariko ntuzi ijoro mba naraye ntuzi aho mba naciye ntuzi amarira mba narize kugira ngo ushobore kubigerako. Rero ico ni kibazo ni mibereho twama turiko turabona ariko vraiment kuri jewe mbona yuko ivyo tukwiye kubirengera kuko kirazira kujajinga umuntu utazi ibibazo vyiwe utazi uko abayeho utazi uko amezeho. Good niyo abafise iyo modoka kubera iki wewe gutera ikibazo kandi wewe bitamuteye ikibazo. Je kibazo ndakubajije ni n'abafise ako kabare kubera iki wewe bigutera ikibazo kandi wewe bitamuteye ikibazo. So jewe nibaza yuko turinjira mu bintu bitaturaba kandi tutari dukeneye ko kwinjira mu buzima bw'undi muntu ni ikintu gikomeye cane gose. So rero sinoca mvuga ngo ndabonye umukobwa afise Range Rover harya nanje niyo nshaka kandi nzi uburyo bwanje naho nzorara ndiruka atayo nzoronka. Two kwama turyohewe mu byo dufise ariko kandi tukakura amaboko mu mpuzu kugira ngo dushobore gutera imbere tunaryoherwa. Ego mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nkuko maze kwimenyera micro ni John nyene Jani Social. Yini ukuri complex utarakora subscribe making sure ko wakoze subscribe
wayikoze naho komeza usharinga ku nshuti n'abagenzi henshi hagiye hatandukanye nkuko mubibona no munsi we are in the building turano heza cyane by the way muraze ko na maison ahantu hasa neza cyane twagendeye mwe mu bigeme canke se tutikara umumama ariko mugiye tutabimenya neza shavuga ati numwigeme na cyane ko tumaze kubona ngaha mu Burundi ubu ntibikiri banga abarundi n'abarundi kazi aba jeune abakobwa b'abahungu turabona iterambere cyane biciye like mu ma projet yabo biciye mu matara yabo bagashobora gukora cyane bakikireye ibintu by'iwabo imyuga yabo ngaha nyene batarinze kuja gukora mu mahanga bakiteza imbere so uvuga ko ari biri kuja mu mahanga ariko sometimes biba ari navyiza ugiye mu mahanga ukagenda ukazana imitahe ukaza ukarangura kubera ko ngaha mu Burundi hari ibintu byinshi byo gukora rero hari bamwe bagiye babitahura bagashobora gutangura imigambi yabo bakayikora cyane kugira ngo biteze imbere banateze imbere igihugu cabibarutse rero reka turamwakira cyane batwakira ko tumusanze mu nyubako yiwe mahoro muroneze naramutse cyane cankwe mwiriwe urakomeye Ego turashima ni zere ego merci beaucoup kubatakuzi bo bidondora jewe nitwa Sandrine Kezimana abandi umu entrepreneur ego wow ni Sandi umu entrepreneur rero kubatabizi before yuko twinjira deep down y'ivyo akora canke se projet yiwe canke se nkuko bivuze ko ari umu entrepreneur turashaka manza twidondore eske Sandi n'umu entrepreneur mu bijanye n'iki akora iki kuko muraze kubona hano twinjira urabona ko ari ahantu hasa neza hateguye ikibanza ciza cane gose nabwo urabona ko anaberewe kwanza unaberewe sister urakoze cyane rero nahisavye ko mwo twidondora vyagutse katubwira like mugambi mukora canke se akazi kanyu mukora katuma mwitwa aba entrepreneur comme ça higano kigende neza cyane mwaya no bon nkuko bivuze ndo mu entrepreneur abantu benshi bahamagara Sandi muri entrepreneuria ndafise amashira hamwe cyangwa amasosiyete nkaba kenshi ufise societe yitwa Sandi Group harimo ibintu byinshi muri ivyo harimo Sandi Travel Agency hakaba harimo Sandi Hotspots ako ngahuri hakaba harimo Sandi Product turakora ibintu amavuta ya cosmetic donc amavuta yo kwisiga yo mu mutwe ya massage tukongera kandi tukaba dufise na Sandi Beauty Clinic muri yo Beauty Clinic hakaba harimo ukwigira neza ku mubiri novuga ngo turagira ama hydrofacial turafise ama massage turagira inzara turagira mu mutwe eka ibintu byose byo kumererwa neza mu mubiri turabikora ego hanyuma hambavu yaho nkaba mfise n'iyindi societe yitwa Sekanao isanzwe ikora ama serviette hygiénique ama pampese y'abana ego hamwe na lingette twarashizemo ariko nibindi mu minsi zasobabwira ego wow umu entrepreneur kabisa ushitsi kuko imigambi ukora imigambi ubona ko ugerageza kuja mu bintu byose mu makategori atandukanye tubwiye yo agency yo Sandi Agency ikora gute ku batayizi niki kintu bashobora kwimenya ko muri Sandi Travel Agency turagurisha amatike ariko turakira ingenzi turazitembereza tukongera tukigisha nk'abana kuja kuraba canke ku mashure kuja gutembereza abo bantu kugira ngo tumenye igihugu cacu ahanini muri ivyo turi muri hospitality ego wow ibintu byiza cyane gose watubwiye nini imigambi yo Sekanao ikora amalingette ikora yo ma papier hygiénique n'ibyo bitandukanye est-ce ivyo bintu byose ko bimanaginga n'ibintu bigusaba iki birakorohera ko twumva ko ari imigambi myinshi na cyane ko bavuga ati ku mutumwe ngo wigira ngo inama ngo yo gusara gusa birakorera gushobora kumanaginga ivyo bintu byose ahanini nya is no easy ariko kandi ico witumye uragishobora kugishikako urumva birafata igihe kugira ngo ushike ku ndoto zawe ariko iyo wiyemeje kugira ngo ubishikeko urabishikako ubwa mbere ni ukwiha discipline ni ukuvuga ngo mbega nshaka gushika hehe mbega imbona kazoza yanje niyahe mbega koko nzobishikako ivyo maze kwicara ukitunganya ukumva ko ushobora kubishikako nta nkeka urabishikako
Ego. kandi ngo iyo urose ni vyiza ngo ukurikize indoto zawe na cane cane iyo zigiye ahabona naho ni ngombwa uziryohererwe kandi ni ngombwa ngo wumve courage yo kugutuma kubwira uti mbe nosubira kurota kandi kugira ngo ushobore kubishikako. Ego. Wow, ni ibintu bikomeye cyane gose. Ariko before yuko tubandanya, ndumva vyo vyiza like nk'abadukurikiranye na cane cane ko nkamwe ko bamaze kuba successful mu bintu musanzwe mukora. Cane cane usanga abantu babakurikirana canke se abantu bakora ibikorwa canke ama products yanyu abantu yakoresha bakeneye kumenya ati est-ce que dukorera ajya ama produit n'umuntu yashitse kuri ibi bigenze gute uyumvire ugira umugambi gute ko turabona ngaha mu Burundi abantu benshi ko bagwanira no kukivamwo ariko wowe ukaba uri kuragerageza kuvyaza umusaruro ibintu biri ngaha nyene mu igihugu kagiteza imbere uri ngaha nyene est-ce que ni ibintu bimeze gute kuri wewe ni ibintu vyagusavye process zingana gute kugira urinde utanguza ivyo bintu byose bingana uko nkuko nakubwiye ntivyoroshe ariko kandi ntibigoye. Yego. Urumva umuntu wese aba afise passion y'ikintu umuntu wese aba afise ashobora gushika aho yumva yoshobora gushika. Ariko kandi bisaba ingazi ndende wewe ni kuvuga ngo wihaya discipline uvuga tuti to be humble gukwirikiza ibyo ushaka gushikako kugira ngo ushobore kubishikako. Uno munsi urashobora kuvuga tuti nshaka kubaka kabare ariko kubera yuko utazungurutse mu bundi bubare ngo ubone mbe n'igiki unique uzanye gisumvye abandi ni igiki noshiramwo shaka gufasha abashaka kugira iki donc ivyo byose banza kuvyicarira ukavyiga kugira ngo ushobore gushika kuri iyo mbona kazoza yawe. Hanyuma kandi biragoye cane gose iyo udafise intumbero udafise niyo ushaka gushika kuko twese turarota nkuko nabikubwiye nta numwe atarota ndashobora kurota ati nzojibura ejo ariko ntafise itike ntazi niyo baca ntazi ko bakenera na visa ariko nkumva indoto yanje ariko no biburaya. Muri ico gihe rero uvuze ati reka nze kubirondera why not utangura kicara ukivuga ati none ukaja kuri Google canke ahandi hantu eka hari moyen nyinshi cyane ucamo kugira ngo ushobore gushika muri ivyo bintu. Sometime uragwa hasi sometime kavyuka hariho n'igihe vyanka ariko yo washize ya ntumbero yawe ukavuga tuti reka mvyuke ngende. Urumva ivyo vyose rero bigusaba ngo wamuzi yuko ugwa hasi uvyuka ariko the main focus urazahiri. Ego. Wow, ni ibintu bikomeye cyane gose. Ni mu gihe tubona aha mu Burundi abakobwa abo canke se bive ni generation tugezemwo turabona ko abakobwa like mbere ubugiye kuraba usanga ama company menshi canke se ama societe menshi canke se ama magasin menshi ugasanga umubosi n'umumama canke se n'umukobwa ariko tukaba tuzi ku rundi ruhande hari abandi bakobwa like babashaka kuronka ibintu birenze canke se ibintu bizimvye batabicishije mu nzira yo gukora nyine uvuga tujya muntu bivanye n'imodoka tubona agenderamo canke se bivanye n'intu tubona afise turaza habikura turazi ko ari umuntu akora yakoresheje mutwe hiwiwe n'ibikorwa vyo biba biboneka. Ku yindi kote ugasanga hari abandi baronka ibintu mugabo gahigiye babikura ukabora bamwe twumva ngo baza mu nzira zigiye zitandukanye ngo z'abashuga daddy ibintu nk'ivyo canke mu zindi ngeso zitani nziza bakaba ariho baba biteze ko baronka yamwe amafaranga. Eske kuri wewe ni ibintu ufata gute kubera ko wewe uri umuntu ufungura ico wacavuye mu nguvu ziwawe eske abona bo baronka ivyo bintu batashoboye gukora ni ibintu ufata gute kuri wewe Gasanti? Burya mu buzima kujajinga umuntu cankwe kwibaza ku bintu bitakuraba si vyiza kuko ushobora nawe kuvyibaza ati none aya mahera ndayakura hehe nkayagira iki ariko ntuzi ijoro mba naraye ntuzi aho mba naciye ntuzi amarira mba narize kugira ngo ushobore kubigerako rero ico ni kibazo ni mibereho twama turiko turabona ariko vraiment kuri jewe mbona yuko ivyo tukwiye kubirengera kuko kirazira kujajinga umuntu utazi ibibazo vyiwe utazi uko abayeho utazi uko amezeho good niyo aba ifise iyo modoka
kubera iki wewe gutera ikibazo kandi wewe bitamuteye ikibazo icyo kibazo ndakikubajije ni nawe afise ako kabare kubera iki wewe bigutera ikibazo kandi wewe bitamuteye ikibazo so jewe nibaza yuko turinjira mu bintu bitaturaba kandi tutari dukeneye ko kwinjira mu buzima bw'undi muntu ni ikintu gikomeye cyane rwose kandi ni n'icaha rero Imana irabitubuza ivyo ahubwo turabe ibyo nivyo bituma dusubira inyuma twishinga kuraba ivy'abandi bituma dusubira inyuma kubera yuko uguma wibaza ati nakafisiki yagikuye hehe reka nanje nce muri ya nzira yagikuyemo ugasanga wataye umurongo wawe uranahakomerekeye wewe petete ashobora no kukubesha ati nagikuye ngaha anye ugasanga ugiye muri iyo nzira yagikuyemo ugasanga urakomeretse ntuhayishije nkuko nawe yabigozeke umva rero ivyo bintu kuri jewe mbona ati ni wirabe wewe nyene n'umutima wawe naho ushaka gushika ariko ni waja kukompara na jewe uzokwiruka nanjye nzoba ndiko ndiruka ntera imbere hamwe naca ntaho uzomenya nzonakubesha ariko kandi nzoryoherwa wowe ushavuye kubera yuko nzoguma wiruka wibaza ati mbe naka yabikuye he nanje reka niruke ivyo si byiza yego ifo yuko twiraba tukaraba ego hari igihe turababa tuba dufise aba role model tukavuga tuti je no kuri nshaka kuba nka Michelle Obama cyangwa nshaka kuba nkuriya anye mugabo iyo ni jalousie positive kubera yuko uripfuza mbe muri bimwe ukora nzobishikako gute yego so rero sinoca mvuga ngo ndabonye umukobwa afise Range Rover hajya nanje niyo nshaka kandi nzi uburyo bwanje naho nzorara ndiruka atayo nzoronka rero urumva nciye ntangura kubaza ngo mbe yaronse umushuga daddy nta mushuga daddy wondondera hariya cankwe niki urumva aho tuba tuguye nabi rero mbona yuko two kwifokasinga ariko kandi tukakura amaboko mu mpuzu kandi tukamenya yuko ivyo twikuriye mu maboko yacu nakuya kacu biryoshe kandi bibana fierite yawe kubera yuko no munsi mvuze nti ndiguriye imodoka yanje cash n'amahera yanje ndayirimwo uko iri kose naho ko barakabido nzoryoherwa uzoca hajya na Range Rover nanje nce hajya na kabido kanje ndakubwira ati I made it so jewe numva yuko twokwama turyohewe mu byo dufise ariko kandi tukakura amaboko mu mpuzu kugira ngo dushobore gutera imbere tunaryoherwa burya ubutunzi bwacu n'amahoro mu mutima n'amahoro mu byo ufise nibwo butunzi bukomeye cyane rwose imbere y'ibindi byose yego iyo ubifise ivyo ukavuga tuti ndafise indoto ugasaba n'Imana ndazi ko uzobishikako kandi nawe uzobiryohererwa yego ni message ikomeye cyane cyane ku bakobwa kubera ko mwina misi two turabona ibintu byinshi ko birahinduka usike tubona ama video y'abakobwa ngo zabakira sinzi ko bari gushikira kandi umukobwa yatanze ubwambure bwiye kugira ngo bamuhe samani ibintu nk'ibyo usanga ko ari yandagaza ugasanga ni ibintu bizogaruka bigaheza bikafekta nk'umuryango wiwe abazomukomoka bavuga ati uya ni mama wawe yagize biriya donc mwino misi umenga hari igihe habaho ukutiyumvira kuri future tukabona n'ivyaka kanya n'ivyo umutima wawe uri kuratuma wifuza ukacubishisha mu nzira zitarizo rero message utanze iratomoye cyane kandi nizere ko nk'ikarakurikirana kino kiganiro afashwa mu buryo bumwe canke ubundi ego tugarutse ku migambi usanzwe urangura watubwiye umugambi wa Sekana numva ko ari wo twoganira ko cyane kubera ko ari abantu bamaze kumenyeramo cyane bivanye n'ukuntu bikwira afasha cyane abantu bagiye batandukanye dernièrement narabonye like hari umugambi twabonye ufise uri kuragerageza gufasha abantu bagiye batandukanye mu gihugu mbega Sekanawe ni ikihe kintu yazanye ngaha mu Burundi iriko irafasha cyane cyane abarundi n'abarundi kazi murakoze cyane Sekanawe mu bisanzwe ni entreprise sociale iyo entreprise sociale rero irafashanya ariko kandi si kuvuga ngo tutanga ifashanyo ni ukuvuga ngo sinzi ko uri umuhungu nturabona kotegisi yanje cyangwa pete turashobora kuyigurira umu girlfriend wawe haranditse ko yuko uyiguze
cankwe uyiguriye umuntu uba utanze amafaranga 500 uterereye kuri uwo muntu adashobora kuyironka. Wow, donc no kuvuga umuntu wese aguze hari umuntu ikintu wese ayiguze abatereye. ubutereye amafaranga 500. Wow. Rero ayo mafaranga 500 tuyafise mu byo tuba twadandaje turayateranya hanyuma tukaca tubishira mu mice 4. Turafise imice 4. Umuce wa mbere n'abana babayendija, abana bantaho nikora baja ku mashure ariko iyo bageze muri periods badafise utwo tukoresho two kwambara baca basiba mu ishure kubera yuko ntiboza kumaramara ntibogira iki. Muri ico gihe rero turaharimwo uwo muce tubafashisha kugira ngo abo bana at least muri uwo mwaka bashobore kuronka utwo dukoresho. Hanyuma uwundi muce n'umuce w'abamama canke abagore canke abakobwa bari muri prison. Bari muri prison baba babaye cane biba bigoye kugira ngo baronke utwo dukoresho natwo nyene iyo turonse turabashiramo muri uwo muce. Undi muce no muce tuvuga tuti w'impunzi, impunzi abarofije aho bari mu makambi y'impunzi muki nabo nyene uwo muce urimo. Umuce wa nyuma n'abantu twitwa ba urgence. Donc urgence nk'ubu unye nkarafa passé hara mu Gatumba haraguye umwuzurira abantu baraja mu mazi batari bavyiteze urumva nabo bari bakeneye ubufasha. Hari abandi hariya mu Rumonge baguye ko n'umusozi nabo nyene bari muri iyo urgence. Rero abo bantu bose ku mwaka tuba dufise ayo makategori 4 dushobora kugaburamwo muri abo bana. Abandi nabo twashizemo twongeyemo ubu ariko tutaratangura n'abana b'imfuvyi bo mu marerero y'imfuvyi. Abo rero nabo twuma tubashiremwo kugira ngo nabo bashobore kugira gatanu muri programme yacu. Wow. Ego. Usiguye ibintu bikomeye cyane kandi ni n'umugambi mwiza by the way kuri part yanje na televiziyo yacu turabashimiye cyane kubera ko ni umugambi mwiza kurumva ko mutitaho inyungu zanyu gusa ariko mwitaho n'inyungu z'abandi bivaye n'ukuntu muba like mubona ko bakeneye ubufasha bumwe cyangwa ubundi kubera ko turazara abantu benshi bafite ibintu bakora kandi tukabona ko babaye successful ku rwego rwo hejuru mugabo ntibibigire bibuka nuba hariya abo hariya hanyu bahura n'ibibazo kandi bakeneye ubufasha. Mbega umugambi seka nawe bivaye n'ama products mumaze gukora mukora muhe cyane cyane umva ko ari ibintu by'ama ku bakobwa nka mbako bariho contribution ikomeye 5 burya samara make ko bivanye nuko twamaze kubona umugambi wanyu maze kuhaguka. Nizire ko ibintu bikomeza kugenda neza ku mpande zose. Ego hama two turava muri sekana abantu batanga kubaza ati mbega ivyo binakora bimeze gute tuzomugenderaho basanzwe babikorera mubone karibu ama products yabo kuntu ameze mubone ibintu byabo muri rusange byose ni made in Burundi kuko abantu benshi rega batabatemera ko ngaha mu Burundi hari ibintu byakorerwa avuga ati byo nama produit exporté shabaza kutubesha ngo nivyo ngo bashoboye kugira tuzoshobora kumugendera ahasanzwe arangurira ivyo bintu byose kugira ngo dushobore kubona ko ibintu byose biragenda neza. Ego rero turiko turasa nk'abarigana ku musozo w'ikiganiro kubera ko byinshi tuzobiganira nitwe bagendera ku ruganda kugira ngo tubabaze byishige bitandukanye ko hari abantu baca benketida bavuga ati bino bintu birizewe kubera inkiyo byo dukoresha byo hanze nta ngora zishobora kugutera. Est-ce que nk'abantu bagira ayo madute ko ma produit yanyu niye message mushobora kuba? Novuga umuntu afise doute yobanza akaza akatesta hanyuma iyo doute gahera yamaze gutesta. Ico ndamuhamagariye ko kuko jewe ndazi yuko nimba carinze kija ku isoko ni kubera gifise ama norme ni kubera gifise ayo mateste yose international. So sinumva rero ko international yotwemerera hanyuma uwo muntu nawe akaduta ariko kandi ndamutumiriye aze gutesta hanyuma azombwira uko yabisanze hama twicaye tuganire. Wow. Hari igihe hashobora kuba afise ukuri hari igihe hatashobora kuba nawe atakura afise ariko tukicara iciza nuko twicarana kugira ngo tuyage. Ego ariko two turasozera ikiganiro est-ce que ku gihugu bivanye niyo migambi yose ukora ariko cyane cyane kwa twumva no mugambi seka nawe ari uza cyane kubera ko ufasha abarundi n'abarundi kazi batigiye batandukanye. Nirihe terambere cyangwa isi nirihe tafari umugambi wanyu kurashira ku gihugu cacu mu iterambere? Iterambere nuko
nk'abakenyezi mu bisanzwe umukenyezi ari muri period wamengo ni tabu. Yego. Hanyuma uko udukoresho badukoresha turagoye cyane kubera yuko si twese twasirimutse dushobora kuronka ayo mahera kugira ngo dushobore kuronka utwo dukoresho. Hari nabo bataratumenya kungene badukoresha. Rero itafari dushirako nuko twifuza kira murundi kazi wese. Yego. Ako gakoresho yo kamenya kugira ngo abari ko akoresha kugira agire isuku giwe umubiri wiwe. Kandi ndazi tuzobishikako. Yego. Sandrine, rero reka dufate kano kanya tubashimire kuba mwatwakiriye mukanaduha kanya katari gato mukatuganiza byinshi bitandukanye mugasigura imigambi yanyu. Nizere neza yuko nitwo bagendera abantu bazomenya byinshi bitandukanye banabona ivyo mukora uko bimeze kugira ngo ibintu bitere bigenda neza cyane. Ndagushimire cyane ku mwanya wawe no kutituganirira. Murakoze cyane nabaganirije ntarabazimana muze ndabazimane muri Sunday Hotspot agakofi. Merci. Ego murakoze cyane. Rero abakunzi ba kuri complex reka fata kakaya ndabashimire kuba mwakurikiranye kino kiganiro du début à la fin. Kuri micro yari Janyine Janice Sosho, umutumire wacu yari Sandy Sandrine cyangwa se CEO wa Secanal Company, isanzwe ikora amarangete, isanzwe ikora amapapier hygienique, ikora ibintu byinshi bitandukanye kandi na cyane cyane ko yatubwiye ko hari ivyo afise mu minsi iri imbere bazoshobora kudushikiriza. Twari twamugendeye mu kibanza cyo ciza kimeze neza cyane muri bureau yo ko mubibona aratuganiriza cyane byinshi bitandukanye. Nizere ko rero mukomeje kugira ibihe byiza abamizirimo, mukomeze mugira ukwezi kwiza kwa Ramadan n'abakatolike bari muri Carême, mukomeze mugira amafungo meza. Iyi ni kuri complex naho bitabindi biganiro. Ciao ciao.